twikebuke twigishanye canke dukeburane. Ibintu vyinshi bidusubiza inyuma suko biva ku butegetsi, akenshi nta handi biva atari ku ngeso zitabereye twimitse mu buzima bwa misi yose. Kutubahiriza amategeko n'amabwirizwa, kutumvira impanuro z'indongozi zacu, ukwiyemera kwa cane, gukingiranira ikibaba mu mafuti, kuba mpemuke ndamuke, kwikunda no kutabungabunga ivy'igihugu nivyo bituma twononekara tugahomba twikwegeye, maze tukonona ivya benshi tukagira ibibazo atagitabara. Mbega iyo bateri iturikiye mw'isoko kubera gusamara k'umuntu vyitirirwa leta canke nyeneyo n'abamwegereye? Iyo intsinga za Regideso zononekaye kubera kutazikingira zikaribwa n'inyenzi, imbeba canke kutubahiriza amabwirizwa y'umutekano w'inzira y'umuyagankuba, zitobotse zigakoranako, vyoba vyatewe n'ubutegetsi canke kubera gusamara no kutitwararika umutekano w'aho dukorera dufitiye ubutunzi, umuntu umwe ugasanga akwegeye abantu isinzi. Murumva ko twese dukwiye kwitwararika kimwe ku kindi, igiteye amakenga maze tugishikirize kare, dukinge tutarononerwa. None nk'iyamabara yo mw'isoko muyubatsemwo udukiyosike canke ibitanda mudandarizamwo ku buryo n'imodoka itabara ibura hica, ikibazo coba ari cande? Canke iyo umurimyi aretse kuvomera imirima yiwe ikuma kubera kutayivomera, yoba arindiriye umukuru w'umugambwe ngo aze kubivomera? Ntidukwiye kwama twitirira ubutegetsi amakosa akomoka ku bujuju bwacu. Iterambere ry'igihugu ritangurira kuri twebwe Abarundi. Twubahane, twubahiriza amategeko, turinde ivy'igihugu n'ivyacu, kandi twitwararika amabanga yacu n'abo tujejwe. Aho niho tuzoshika ku iterambere nyaryo rirama rikongera rikatugarukako. Twikebuke, bishobotse twigishanye.